Ku mazina nitwa Ndayikengurukiye Aaron, asanzwe ndongoye urwego rw'abahuza kuri musozi, abakandi serukira amashirahamwe ya nawe nuze akorera kuri mutumba wa Makamba. Ibikorwa by'ishuri twatanguye kuri musozi wa Makamba, twatanguye ari icyumviro kije mu bavuka mutumba bo kuri musozi, tuja hamwe dushira ingufu hamwe, turifyaturiza amatafari, hama turataba n'ikibanza turaduza ikirasi ca mbere, tukidugije tubona ko byo byiza ko twobandanya gushika kuri aya mashuri munda tugeze ko ari birasi 8, kuko kuva tubitanguye izi zose zabaye ingufu z'abavuka mutumba gusa zonyene, kuva kwitafari gushika aha mubona bigeze ibikorwa kuri uyu munsi. Twatanguye ibikorwa byo kubaka aya mashuri mu mwaka wa 2007 ku nguvu z'abene gihugu bo kuri umusozi wa Makamba. Nuko tumaze kubona ko dufisa mikoro make, twega abavuka mutumba twarakoze ibishoboka byose, turiyaranje mu buryo bwose dushoboye, duti abana ntibabura agatebe baricarako, rika umwe n'igihugu agure urubaho hamazane abana ro nkaho bicara. Gusa intebe mwabonye dufise ni intebe zitarenga 34. Izo ntebe 34 dushimira intwaro baradufashije, baduhamwe intebe 12 gusa zonyene izo baduhaye, zimona ziri zifisi irangi risa n'agahama. Mu birasi byose mubyitegereje, turetse ikirasi cyo mu wa 5 n'ikirasi cyo mu wa 6 n'ikirasi cyo mu w'indwi, ibyo harimo intebe nkeyi zirya zisanzwe. Mugabe ibindi birasi biravye byo kuri kuva mu wa mbere gushika mu wa 4 ni ngorane. Turavye intebe abana bicarako, umwana twavuga ko intebe yicarako si intebe ishemeye kuri iki gihe tugeze, si intebe ishemeye, kandi ibyo bigaca bituma n'umwimbu uza kuba muke ku bana, bivanye naho yicaye ingene haba hameze. Abana ntibicara hasi, twari ni wo muyaranje ne navuze, twiyaranje kuri umusozi tugashinga igiti hari ikindi hari tugaca turambika ko urubaho kugira ngo abana baronko bicara, tugaca tuyaranje twakora n'akameza bandikirako nyene dukoresheje bya biti kugira ngo umwana aronka agira aho yandikira naho yicara. Akamanzo tera imvukira ubwa mbere nuko bokumva nkuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahimiriza abamaze gutera imbere ko boja ku misozi babo bagateza imbere ku mitumba babako. Twasaba abavuka mutumba ko nabo bo kwibuka aho umusozi wabo, ko umusozi wabaramuye najya twita abakazana baje kubaka mu zindi ntara, muga barafise uruzogi hano, baterere uruzogi hano, ko bo kwibuka nabo bakaza bagafata mu mugongo ibikorwa vy'iterambere ko birakorwa ku musozi basanzwe bavuka kuri umusozi wa Makamba. Ikintu gikenewe muri rusange bucihutirwa, ubwa mbere turakeneye intebe kugira ngo abana bicare bige neza. Kigira kabiri, turashaka ko muravye nibi birasi bihari, mona ko atari birasi bishemeye, turakenye isima. Atari ibi birasi bitatu mona bigiyemwo bisize amabuye, ibindi birasi byose bimeze uko nyene. Turashaka ko hoboneka isima, ibirasi bikagenda ibirasi bikaba birimo neza, kuko ivyo biratuma n'abana batagira, abana bacu batagwara amavunja.